ico kigo ntikirashobora gutuma dushobora gushorera ibintu hanze vy'ibiribwa canke vy'ibinyobwa ugasanga biremewe neza. Kabiri, nibiva mu mahanga byinjira mu Burundi nta buryo bukwiye bwo kubisuzuma kenshi, navyo nyene bije bifise ingaruka mbi byo natumara bijya bintu usanga ari amaji ibintu usanze ku masoko. Ikibazo kiri ngaho, kumbura ico n'ikinyobwa kubera gica gifise amakari gica giterekana ko umuntu yahindutse yakinyoye. Nibaza rero ikigo BBN uravye n'uburyo bagiha mu mwaka uzabwihaye miliyaridi 2 n'imiliyoni amajana 7 z'amarundi, ubagihaye miliyaridi 3 n'imiliyoni amajana 280. Urabona yuko ibyo cifuza muri plan d'action yacu ntibirashoboka. Ibibazo rero biri ngaho, sina politike ndende irinda kujamwo. Gusa muri politike no kumenya tuti igihe leta iri kirafata ingingo nka bendizo no kuziraraba ati mbega wagwiza tunga abashize umutahe muri ivyo bintu kugira dufate ingingo zituma dukingira amagara y'abanyagihugu, mugabo nabo bantu bashize n'imitahe bemerewe n'ikigo ca leta ifo kuzabara, kuko nivyo biri mu bico bita environnement des affaires, kuko umuntu ashora umutahe ikigo kikamwemerera hahera imisi ngo bihagarike umutahe waragiyemwe amahera yarasohotse abantu baranguye hirya no hino na gahombo. Ivyo rero biri mwe bitana environnement des affaires. Hamwe uvuga uti yushoye umutahe hajya ahantu haba harimo risk, inzego ntizikomeye kubyo zikingira zifata ingingo zibereye. Urumva rero ni kibazo naco nyene muco bita environnement des affaires. Uko nico gigo bebe haragihe gishobora kuremerwa n'abategetsi bo hejuru ngo twemereze ibi, igize ravuga iranka ibintu bagashaka kumutwara hirya ntibacubahe yangwara muri dufise kutubaha n'amategeko. Nibaza yuko ari byo gusora no muri bituma ubukene bidakunda tuvuga ngo dushorere ngo twongereze ibintu dushorera hanze ngo amadovize yinjire, mugabo hagera gufata ingingo nyene zobituma nko gushikira ikigo bebe ugasanga ntibyakozwe. Ibyo rero ingene inzego ziba ziko zirakorana mu gufata ingingo ni kindi cyo gukosora. Ikindi tubona kuri ibijaye n'ikinyobwa nk'ico onyi ca Sapporo birajanye n'ico twokwita n'imico y'ikirundi n'ubukene abarundi bafise. Imico y'ikirundi ni ibyo usanga abarundi bihere barakunda kwihereza akanyobwa, murabizi akanyobwa kari mu mwambiro. Urumva rero ikinyobwa ronka kiriya gitera gifise amakari degré d'alcool nini, kandi urazi yuko kuva ibyo byose byagiye birerekana ko abarundi mu bisanzwe ifungwa z'abarundi ntizishemeye mu bintu vya qualité na quantité. Niwe twiko turavuga mu bisanzwe inzoga ingene ishobora kubingana abantu bafungura bikwiye bagira gute nticari kibazo. Muravye n'ingene abarundi babayeho ubu cume ngo bagiye kwiyahurira muri izo nzoga n'uburyo babahayeho n'ubukene buhari badashobora gufungura bikwiye, usanga nk'iyo nzoga bayishita mu nda usanga ibibazo vy'amagara navyo nyene vyiyongereye.